Yese shimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya nkaza kubandanyiriza ku bibazo kwishura ibibazo baturungikiye rero imbere ko nsubira kubandanya kwishura ivyo bibazo turi kumwe na Olivier Hakizimana mugabo wanje ndibaza ko tutabashotse buheruka je sais que twabagiye kuvyerekeye amasengesho canke n'ibindi nge dusenga j'espère que vous avez pas été choqués ariko ndaziko hari n'abandi usi baremeshejwe kuko ari gihe icuka cidini rituremera ku buryo twibaza ati tutabikoze nico gituma satani yaduteye. Je pense que ari gihe twishiramwe ibintu vyinshi ugasanga twibaza ngo satani yaduteye kuko tutasengera hamwe kwa kundi nyene alors que ça ne devrait pas être ça eko twabisiguye bukwirikira rero uheruka pardon rero hari ikindi kibazo twashaka kwishura hari umuntu yatubajije ati none Nathalie canke Olivier umwe wese ku giti ciwe mbega birashika mugakomeretsanya mukababazanya canke vyarashitse nashaka kubaremesha ko vyashitse kandi nibirahera ati none muce muvyifatamwo gute je nashaka kubanza kureka Olivier d'abord abaramutse yongere abanza bishura. Imana ishimwe cyane nizere kumeze neza nongeye kuramutsa nanje abakurikira aya audio maze iminsi nanje ndabarungikira murazi yuko munyandikira kuri 514 518 57 18 hama nongera ndabashimira maze kuronka ama feedback atari make abantu badushingira intaye kandi abantu badutera intege baturemesha nukuri Imana bandanye bagira neza hama kuvyerekeranye n'ibikomere bambe gukomerezanya urumva gukomerezanya bivyara ibikomere urumva ni ibintu bimaze gushika hama ndibuka amaseminari nahora nkurikira kera bariko baravuga ibintu vyo kubaka abantu bahora batwigisha umuntu yakurikira cyane cyane urumva nakijwe nkiri muto haraheze imyaka 22 mu myaka ya mbere nk'amaseminari wajamwo kumva bariko baravuga ibintu vy'ingo niki umva baduhimiriza bahimiriza abajene yuko bokubaka hewe ni monde igitangaza ni monde ya grave imeze neza mukaba bashika yugahura ni monde rimwe na rimwe inzembe ukavuga uti none ibi bintu bimeze gute urumva donc ni c'est tout à fait normal nagomba kubwira abantu bubakanye boba bashika ahantu umenga hari akantu kakariro kariko karaka ibintu umenga ntibavyumva kumwe niki nagomba kubabwira ni ibintu bisanzwe umve ni ibintu bisanzwe kubigumamwo nivyo bidasanzwe urumva ariko ko bishika ni ibintu bisanzwe abarundi barayamaze burya abarundi bari bafise sagesse idasanzwe ndibaza n'abanyarwanda ko kumburaho bari umugani equivalent aho bavuga ngo ntazibana zidakomana amahembe ndazi yuko n'ibintu bidushikira reka ntavuze ivy'urugo gusa mvuge n'ivyo mwishengero ahantu duhura tugahuziye tukaduza ibiganza tugasenga tugatazira tugahimbaza tukuzuzwa muhemu abantu birashika bagashwana abantu birashika nibumva ibintu kumwe urumva donc mu rugo hoho hari ibintu bitandukanye usanga bituma abantu batumva ibintu kumwe urumva donc ugiye kuraba hari nk'ibintu vy'amafinance hari gihe vyashika ugasanga Nathalie ebana turashavuranye kuko mbona yuko canke wewe bakabona yuko naguze ikintu kitari gikenewe yumva yuko muri priorite z'urugo ati Olivier kameme uri muri luxe we urazi hari amata y'abana hari ibintu bikenewe urumva nanje nabonye kuri Amazon akantu nkabadakubise urumva kanoti donc hari ibintu nk'ivyo hari ibindi navyo ico kiramukora ko cyane madamu ikintu cyo gucegwa urumva urumva umucereje ni ibintu yumvira ahantu ngaha ikirere uramwumva inzu yose urumva ivyumba vyose uramwumva imere yose urayumva urumva yuko wacereje ngo aba bantu ngo yangwiwe batubwiye amasaha ifo urumva donc ugasanga rero turinze dushika aho hantu no kuri twavyimvye kabisa ashobeshe bitumbura biraha urumva donc ni ibintu nk'ivyo novuga biba bishika hama ugasanga umuntu aratuntuye ariko hari ikintu twahora tuvuga kera ndibuka tugituritse inzoga rwose bahora bavuga yuko ngo yarabuye indarane cyangwa yavyuye indarane ukanywa nk'akambusiteri cyangwa akayeri gake
umuntu ukaca ubona umwenge yaborewe ukavuga none ko ariyo yari agitangura bigenze gute bakavuga bati yavyuye zari zisanzwe zimurimo. hari abantu rero mu rugo usanga bashyitse akite yose umugabo apoza cyangwa umugore ikaca ivyurisha ukavuga uti ibi ni ibiki. ndazi yuko hari abantu kuko hari amakupure menshi twafashije twatewe iteka ryo gufasha ariko hari n'abenshi badufashije twagiye tuganira tukabigira ko nuko twagiye dusanga hirya no hino kandi bibishika ku bantu bose umuntu ugasanga ari umugabo cyangwa ari umugore ariko yishyura umugabo wiwe cyangwa umugore wiwe nompa paraporo ibintu paraporo y'ikibazo muri cy'uyu mwanya ukavuga uti iyi reaction iri disproportionere n'iki kintu cyabaye kumbe wewe aracagwana n'imizimu no idahita imizimu n'ibikomere byo muri pase icyo se yakoreye nyina icyo nyina yakoreye se cyangwa ibyo bamukoreye akiri muto. nashaka juste gutanga exemple umwe aho rero ni je gutanga exemple nibuka Olivier yigeze gura pizza muri iyo periode ndababesha twe dukenye twe turi Bujumbura dukenye ntaratangura akazi je pense nese bwatangura akazi nitwe tugifite umubebe hama ugasanga twe dufite umubebe wa mbere mwana wa mbere hama na Jesine bwaronke akazi niho nari nk'umunyeshuri kuri tubeshwaho namwe muyera ariko ari gihe uwo wahahamutse kubera situation urimwo ukibaza yuko uzoyamamo ugasanga wagize ubwoba ntugifise n'ibyizigiro ko ejo hazomera neza ko franchement twa dufise ntahe akari gihe ivyo vyizigiro bitakaza umunsi umwe rero ivyacaza guhitana pizza ya 10,000 twarayipfuye nazo kumujya namwe uraguze pizza ya 10,000 10,000 twakuragura imboga iki urumva nk'umumama ushitangura gupanga ugapangura ukabona ati Natali ugira deprime kubera pizza narabonye yuko umenga arabaye shock nanje mbona mpikwika abaye shock peut-être que c'est disproportionné kenshi aya blessure y'ubwoba du moment urumva wamaze umwanya munini uhangayika uvuga ati none ejo nzobigenza gute ibintu ifopa kuko ushaka coordonner ibintu ugasanga ugiye muri excès et tu n'as même plus confiance en Dieu tu as confiance yico ushobora kwimvira woshikako rero umuntu yakora ico utari wapanze mu mutwe wawe ugasanga ibariraguye ugasanga urahahamutse usureyagisa mais uko iminsi yagenda imana yaramvuye un petit peu dans ce domaine au niveau des finances ugasanga turagiye dusigaranye ubusa kuri konti ariko turagiye guhezagiza umuntu ati imana ejo tuzobeshwaho nawe tuzobaho uko biri kose. Ikindi naco najaga kubabwira c'était un autre exemple canshoka cantangaza ariko urumva maze gushika ino iburaya nske nive mbe bujya nafinyishwa niki cari gihe je nakora mu bitaro vy'igisirikare hama kenshi byashika ugasanga nka 70% y'amasamedi a dimanche nari kwizamu vraiment byarashika kenshi rero kuva naca nta kwa Mungu nko masayi y'igitondo canke mu masaha 5 nkashashika nkabona abana abumva Olivier nawe abayagiye gusenga mu gatondo akacagora kwa midi et demi 13h hama muri ako kanya ugasanga abana barafunguye tugiye kubagiye bagiye kuryama batwe tugifise babiri rero umubona akaca umuyaya akacaja gusenga canke aja gutembera nkaca ngumana n'abana mugabo bana rero icanwenza nuko batashaka ntibasinzira na après-midi urumva maze près de 24 heures ndi maso imitsi yashinze ndarushe physiquement haba nkaje ndabo umugabo araryamye après-midi n'ukuri kw'Imana ndavuga nti yarahise cyuru n'abana nkaje ntangura kwidoga rero bya myidogo yose wumvise abarundi kazi ngo abagore nuko twarahwere nta mugabo nta barikunda etc utangura kwiyagana satana akagufasha agasha bikaduga hewe byaraduga Olivier byutse nka 19h yabyuka umutwe wavyimvye nashavuye navuze nti none bishoboka none Olivier ntiwashobora kuza ukamfasha nawe ntiyashobora kuza kumfasha ko abana ntibashaka rero ico kintu ndatse ko ca frustra rero umunsi umwe uko imisi yagenda tangura ndasaba imbabazi Imana d'abord niga urugo yuko ari Imana iganza urugo kandi complète mes émotions parce que ça me blesse moi je me sentais blessée moi none kuyi mugabo azi ko namaze 24 heures nicaye kwikataza nkumfasha abana bakinishije njyame basi hama ndiga kuruhuka bene data Imana iranyigisha kuruhuka vivre l'instant présent natalireka kwanticipa
ku buryo kenshi nava mu mazu mvuga ntaraza kongerera bya bindi nkatangura gushavura par anticipation nkashavurira ndi nk'ikiri kubita ni kwa kunane iyi dimanche si yo kuruhuka niyo kuruha etc donc ugasanga niruhishije me Imana yaranyigishije tuza Natali umuntu akombura umutima wawe ahoza umutima wawe ni jewe gusa bene harageze igihe nakina n'abana nkaruhuka umunsi umwe dayo nawe byaravyuka ku mugoroba hama vyose ku mugoroba namwe ndakugunda guhicaye ivyo ntivyabaho nashavuye navyimvye ntivyakunda yarandavye arambwira ati Natali byagenze gute ndibuka yuko naca ndamucukuza ntiyo bampinduriye umugore nk'uko yari karabivuga urumva nanjye naba nakoze isomene yose si ukujusitifiya murumva ayo mafuti mugabo urumva nakoze isomene yose dimanche hari igihe wasanga na samedi sinzi amakitivite tuba twagiyemo dimanche nkavuga ngo reka nduhuke rero nuko kuruhuka sinaruhuka kuko natangura nanjye kwantisipa umubabaro w'umugore ishavu yiwe urumva nkaguma nihindukiza nkavuga ngo yashe navyuka ndaza azoba ababaye azoba ashishwe n'iki urumva ariko ikintu turiko turavuga ubukuru bw'Imana ni ukuri icyo kintu sinobabwira ingene Imana yagihinduye Natale arahinduka muri humeur hama rero bizarrement nanjye niro turuva dimanche zigenda mufasha abana wumva ibyo kuryama nka muta ntibyari bigihari urumva ni nkaho mbega amaze gukira iyo poids nanjye mu nyuma sama affecte sama touche sama influence positivement donc hamwe niro turuva nanjye ndiko ndamufasha abana hewe dimanche igahera tumeze neza iyo pressure idahari ni ukuri novuga yuko twayibonyemwo ukugira neza kw'Imana. Hariyo n'ikindi nacyo wasanga rero gitera induru cyangwa ibyo bikomere cyangwa kubabazanya bitarabi bikomere urumva arimo kubabazanya naho umuntu abirengera ni uko nabonye umuntu wese yikampura kuri pozisiyo yiwe le désir d'avoir raison urumva ku buryo wumva yuko ubundi ntahura donc ukaca ubabara doublement kuko wumva yuko Imana yamushyize iruhande kugira abe ari wagutahura donc ukumva umenga ntagushigikiye ukumva umenga ntagutahuye rero kuba atatahuye opinion yawe ngo yemezanye na tezide wewe nk'uko Natali yabivuze uca ubishyira hamwe uti nta nkunda urumva donc ide watanze cyangwa ngagize discussion ku kintu kanaka cyangwa ku ma priorite ntimuyumva cyo kimwe wowe kumva yuko ide cyangwa opinion yawe batayumvise donc uca ubyambarika hamwe utuye umuntu nta nkunda ntanshigikiye rimwe na rimwe ugatangura kwibaza uti none uyu niwe cyangwa nahisemo utari we urumva donc rimwe na rimwe rero ugasanga ni ibintu bikunda gushika rimwe ugasanga uri muri faze wari wumva yuko uyu mufasha yari akwiriye kugufasha muri iyi situation urumva kuri iyi ide muri iyi projet urumva donc hari igihe rimwe na rimwe ndakunda ijambo ndibagiye ahantu riri nyabari muri yaje aho Imana ivuga ngo c'est pour cela que je vais l'amener dans le désert et là je parlerai à son cœur donc ngo nicyo gituma azomutwara mu bugaragwa rimwe na rimwe ikintu tutaratahura naho Imana yadushize hamwe tukaba umuntu umwe ntimwibagire yuko Imana igifise porogaramu n'umuntu umwe ku giti cyiwe donc sikife yuko nubwo muviva ibintu bimwe mu buryo bumwe hariyo ahandi hantu umwe wese ku giti cyiwe Imana imujyana mu ma experience bituma hariyo amalevo ushikako uwundi ataba necessaire baratahura sikife yuko rimwe na rimwe ushobora gucanganya ikigo ukavuga uti none uyu muntu ni umufasha wanjye gute nikoma uyu muntu iki kintu numva ndiko ndacanamo n'Imana kiri intense paraporo nk'abantu bajya mu mihamagaro ugasanga nk'umugabo cyangwa umugore arumva yuko hari ikintu yumva yuko yojamwo maze umugore wiwe cyangwa umugabo we akavuga ati nukuri icyo kintu sindacumva urumva ikintu rero paraporo hasa nize kuko nibomye nuko natahuye ikintu kiri très important Imana ingiye cyane umva Imana ikiranjanamo
ni uko imana yanyigishije ikintu cyo kumurindira tanke atarabyumva amadesiziyo akomeye yangaje urugo sindayajyamo kuko chaque fois nagiye gufata desiziyo yanjye ku giti canje nataratarimwo ni ukuri setevuwe aresheke aravanse ariko chaque fois narindira ni ukuri imana yaramukorako cyangwa nanjye vice versa nanjye imana ikankorako maze twabijyanamo erega niyo wibomye yari ahari kugira kwapfuye ni ukuri ni ikintu gitangaje kandi kikuremesha nicyo gituma rero ko uri karatumviriza donc ayo mamoma ya discordance ayo mamoma yo kutabona ibintu bimwe n'ibihe bishika ariko ntugafatire hamwe kuko atumvise viziyo yawe atumvise icyo uri kurajyamo yuko umugore wawe asigaye ari mu bansi bawe ikindi nacyo kenshi nibaza no hava mbwira abagore en general turumva iyo umuntu mutumvise kimwe tu te sens rejeté urumva umenga uri la blessure urumva arakubabaje vraiment iyo bishitse nkumva umenga Olivier lisanse kunyumva yarisanse kuntahura yarisanse kunyambira muri ibintu ndiko ndacamwo ntahura yuko umubabaro un peu comme un médecin umubabaro ni ikintu cerekana ko ari ikintu kitameze neza c'est-à-dire c'est une douleur itezo kukujana imbere y'Imana Imana kubera ikimeje guhosanta gutya ushobora peut-être ari umwanya wo gukira vision ya culture wakuzemwo itari nziza forcément idatomoye nobeho exemple dufate nk'umukobwa w'umurundikazi ariko areshwa n'umwana w'umuzungu ugasanga bagiye muri restaurant arageze ko bariha amafacture mu migenzo y'abazungu umwe wese aririhira atakubwiye ndakurihira umwe wese aririhira rero ufata umurundikazi aragiye baramutwaye baciye bamuzana facture yiwe arashaka gukomereka avuga ati ntibishoboka uyu muntu non c'est peut-être ingene warezwe so kenshi iyo bishitse nkumva ndababaye nabana Imana peut-être il a raison peut-être il a tort naho yo bafise tort ndaje imbere ya pourquoi est-ce que mbabaye gute kubera iki peut-être nari ni identifier cyane muri we beneda no mu rugo tutezo kwidentifier kurondera Imana imbere yuko twakigwa n'uwo twubakanye imbere yuko tunywana cyane n'uwo twubakanye amen rero numva no hagarika ngaha imbere yuko mpeza nashaka kubabwira yuko tuzobandanya kubabwira ubukurikira ingene nyifata umuntu yofata bien sûr ntizire exhaustive ariko ce sont des idées ivyimviro canke amatemonyage vyotuma two kwifata neza mu rugo Imana bahezagire mugira umunsi mwiza nimba mwakunze ibi biganiro murashobora gufyonda kuri like canke kuri j'aime hama mubisangize n'abandi mufyonze kuri partage canke share hama nimba mwifuza kuza murabironka uko bisohotse murashobora gukanda canke gufyonda kuri aka kantu gatukura kitwa s'abonner mu gifaransa canke subscribe mu congereza kugira umwanya bisohotse baze barabibamenyesha bice muri notification canke muri notification Imana ibahezagire.